munsi yenda sakanya neza cyane nawo dufatanije kuorganizana bashawushimira cyane urwego rwa KCB ingene itwitaho idufata mu mugongo mbaranye ko buguye bakabunga mu Burundi bamazina ikindi kwegera batwatangu gukorana umwaka umwe wa 2013 Pero tumbidi Burundi yari isanzwe iriho no kubera twahitiye mu byose yari yasaniya tayi vuga toyi rero kesi banki imaze kuza mu Burundi yadufashije cyane rwose relever le club du Burundi kandi twishimiye n'uwo muzobo twishimira kubera iradufasha cyane amahiganwa yose dukora mu mwaka yose dukora ane cyangwa atanu mu mwaka baba badushikiye twifuza yuko bubona umwete kubwira kuko baba badushikira kandi natwe ntituzohegeshanya kutabafasha kutabereka ibirori kutabereka ibyiza dushoboye kuboneza mu Burundi reka ntarinze kurangira cyane n'ijambo mu secrétaire suivant abahe icegeranyo sami icegeranyo neza birekeye ibihari tugiye kujamo zobe iri siganwa ry'imiduga rizoba igenekerezo rya 13 na 14 z'ukwezi k'umunani rizotangura neza na neza itariki 12 aho tugira icyo bita contrôle technique et administratif. Iyo contrôle technique ni ubwenge turabe ko imiduga twije byangombwa kubera hajya imiduga ntitwabishira mu mabarabara tutazi ko ikomeye kugira dushobore kugira isangano. Ama ivyerekeye contrôle administratif ivyerekeye kuraba ko abakiri bafise byangombwa bafise assurance bafise permis eka n'umubiri wabo uyapermita gushobora kugira iyo sport. Ama muri uwo munsi nyene kuwa gatanu turagira icyo bita mu gifaransa briefing tukavugana n'abapilote bakaratubwira ukuntu babonye amabarabara ukuntu ibibazo baba bafise hama tukaheza tukabishura. Ivyo bikazoba ku munsi wa gatanu itariki 12 briefing ikazobera i hoteli Tamotel saa moya n'umunota 30 z'ijoro. Ama isiganwa nyezina ikazotangura itariki 13 tangura saa 2 zo mu gatondo tukazogira icyo bita amaspeciale atandatu. Tuzogenda mu mihingo ya Murayi ya Bugendana mu mihingo ya Mugera hamwe na Gataka gushika za Masengo. Iyo siganwa rero rya umunsi wa gatandatu nababwiye kuzotangura saa 2 ikazogenda guhera mu masaha ya saa 10:30 hama igasubira igatangura ku munsi wa Mungu tariki 14 aho izotangura saa 4 mu gatondo hama bakagenda guhiganira ingingo ya Gataka Masenga hama ikazohera saa 8 bitugende neza kugira tutanga udushimwe bazoba babaye bamwe. Garutse mu mazosiganwa tufise equipage 14 gushika ubu yandikishije ariyo equipage ya Valérie Nital Rally Team igizwe n'umupilote yitwa Bukera Valérie akaba ari kumwe n'umukopilote wiwe Ketia Nital. Akaba hariyo na equipage Awandin Rally Team igizwe n'umupilote yitwa Awandin Imtiaz
n'umupilote wiwe yitwa Rukundo Ana. Akaba iyindi equipage yitwa Autopilot Rarity igizwe n'umupilote yitwa Faida Fiber. Umupilote wiwe akaba akimurondera akazomenyesha umupilote wiwe musi wa gatanu. Akaba equipage yitwa Autopilot Rarity igizwe n'umupilote yitwa Masud Fad n'umupilote wiwe yitwa Yunus Mohamed. Akaba equipage yindi ikira yitwa Momo Rarity igizwe n'umupilote benshi bazi yitwa Roshanal Mohamed Abbas batazira Momo n'umupilote wiwe yitwa Irimana Christophe. Agakurikira indi equipage Autopilot Savonor Rarity igizwe n'umupilote yitwa Uwamahoro Desire ari kumwe n'umupilote wiwe yitwa Macheri Diaz. Akaba iyindi equipage yitwa Imena Rarity igizwe n'umupilote wiwe yitwa Wikunda Prime ari kumwe n'umupilote yitwa Musafiri Kalimba Shakti. Akaba iyindi equipage yitwa Mayaka Rarity nabo hanze bazohavuye hanze igizwe n'umupilote yitwa Mayaka Julien akunda kuza kwiruka ino ari kumwe n'umupilote wiwe yitwa Salim Abdallah. Akaba equipage ya Académie de Messager igizwe n'umupilote yitwa Nkurunziza Lionel ari kumwe n'umupilote wiwe Nkurunziza Constante. Akaba indi equipage yitwa Loveco Tour Rarity igizwe n'umupilote yitwa Remezo Christian ari kumwe n'umupilote w'umwigeme yitwa Muco Linikiri. Aha twashaka gusaba abigeme bazoze baraza muri rally kubera n'uyu amaze imyaka 3 agira rally. Akaba indi equipage yitwa Autopilot Savonor Rarity igizwe n'umupilote yitwa Basabose Prince n'umupilote yitwa Niyongabo Elvis. Akaba iyindi equipage yitwa Mayaka Rarity bavukana ari babiri bakunda kuza ino kuhigana. Agizwe n'umupilote yitwa Mayaka Amigo kumwe n'umupilote yitwa Salim Saleh. Akaba iyindi equipage yitwa Santana Rarity Ngozi na Ngozi igizwe n'umupilote yitwa Santana Pierrot umupilote wiwe nawe azomutumenyesha. Ama equipage gira 14 akaba ari equipage ya Awandin Rarity iri kumwe n'umupilote yitwa Awandin Raju umupilote akazokumenyesha misiza. Ama mbere yo gusozera byo ndababwira nashaka n'akanya sabe abo twatwumviriza cyane abasibitatore bazoza twasaba bakazokurikiza imigambi leta yasavye yo kurwanya COVID-19 kwikingira